Mwaramutse ejo bundi nakoze video kuri uyu mugabo Bertin Gahungu ngo ni general w'igipolisi Em, mvuga ko Mbonimpa yariko amera nk'umutamba ku muvyimba ko yabahohoteye mu bihumbi 2015 gutyo none nawe agezweho apfunzwe. Niho ngize nti burya nabo bokwitonda ubu numvise nawe nyene yuko ariko ararya umunyororo rero ivy'isi n'amayobera. Ubu naronse iyindi information nshasha ngize ntereka ndabe ngire ico ndabivuga ko tumere nk'abaza turiga amareso kuko kenshi na kenshi abarundi hari ukuntu twibaza ngo igihugu cacu kiri special kimeze ukuntu. Ejo nkoze video kuri Nepal umva abantu bavuga ngo ntibishoboka kuba nko muri Nepal, birashoboka ko bitaba nko muri Nepal bikaba mu kundi kuntu, ariko ico nakubwira nuko revolution kenshi na kenshi zama ziba ari nka surprise. Ikibonekeza nuko icuka atari ciza mu gihugu c'u Burundi uravye ibintu bimaze imisi biba. Kenshi na kenshi ibintu bigenda biriyubaka gahoro gahoro. Twarabonye nk'akarorero ushobora gusubira inyuma ugahera kuri ba Bunyoni bosha gusubira inyuma bene kuri kudeta mbwagaruye kuri Bunyoni yari umuntu novuga yari akomeye muri rya leta ubu arapfunzwe n'urya Desire Uwamahoro umenga bo barapfunganywe je ne sais pas, ariko umenye ko urya yari afise abasirikare bamwizera abantu yagiye arafashe hirya no hino burya ntuzugire ngo umuntu naho yoba ari mubi ngo abantu bamwanka bose, ariko na cyane cyane muri twavuga ngo inkoni yakubise mukeba yirenze urugo n'abandi bashobora kuvuga ati niba Bunyoni bishobora kumushikira jeho vyogenda gute. Hanyuma ugaca ushirako nuko n'uwamukurikiye vyabonetse yuko batafise icuka ciza n'uwo mu president, donc nabo baravuga ko ndakugarika ari ibintu batamurekura ko akora ko nawe afise akantu novuga kagacinyizo yuko mva yacinyijwe bo uravye ko baciye bamusubiza mu civile kumva vyata abasirikare bitera ingorane inkuba z'ibintu zisangira igicu. Hanyuma mu nyuma harakurikiye abantu batari bake b'abakoroneri mu gipolisi bagiye barapfungwa ntakibuka amazina, bamwe ngo bapfuye igitoro bari kunyuruza igitoro ibintu nk'ivyo. Uyu mugabo rero ndonse amakuru mashasha mu bisanzwe numvise amakuru yiwe haraheze ngira ngo nk'ukwezi canke hafi yako, aho yari ngo mu baserukira Uburundi i New York muri Amerika mugabo ngo kari mu madeni menshi cane. Hanyuma umuhungu we ngo aranapfungwa, vyumvikana ko kameme bigutera ishavu nivyo nababwira abarundi burya iyo upfunze umuntu umuhoye ubusa nubwo utamuhoye ubusa banashaka iyo wishe umuntu iyo ugiriye nabi umuntu abafise amafamiye yabo kandi amafamiye ashobora kuba mu basirikare mu bapolisi mu bacamanza mu barimu mu barimyi mu bantu bose, uvuganye n'abantu bose usanga ata muntu abantu bake adafise umuntu wo muri famiye yidodomba ko yapfunzwe azira ubusa canke yakore nabi uyindi nzira canke iyindi, donc haraho malaise yibuildinga mu bantu, donc umuhungu we baramufunze sinzi ngo yafungiwe iki je ne sais pas mugabo kenshi na kenshi arimo na wawe ico apfungiwe cose ntihogira umujinya na cyane cyane mu gihugu uzi yuko abandi mukorana bose bariko barenga amategeko urumva nijo problème y'u Burundi. Burundi buri muntu bose bari gukora ibintu by'amafuti, rero we bagufunze nubwo utaba urenganije au sens que iryo kosa utarikoze uburenganije au sens que baguhanye wenyene, ndazi ko mu butungane ivyo bidakora, donc ariko ari nk'ipolisi ikabira ahantu hari traffic light bakaza barareka imodoka imirengana izindi bazandika izindi zirengana izindi bazandika zose zarenze kuri amategeko, ico gihe uvuga ko ari injustice nubwo wewe wahanye ko yarenze iryo tegeko. Bona nshaka kuvuga mu gihe uwo muntu yoba atarenganijwe yakoze ivyo vyaha. So uyu mugabo nawe rero muri New York agira ibibazo vy'amafaranga ngo yarafise amadeni ibintu nk'ivyo, hanyuma ngo aca ashaka gusaba ubuhungiro mu bihugu vyo hanze baramwankira. Ivyo nivyo kandi vyerekana fragilité ya pouvoir aho abantu bagenda muri mission diplomatique bagaca basaba ubuhungiro, ari navyo vyabaye aho ndi haje umuntu ngaha hanyuma sinzi ibintu baza gukora agera igihe yigumira hano abandi batashe uwo yitwa impunzi urumva tuvyekana ko kiri fragile ba bantu muza mwibamura ngo kirakomeye ntayo gikomeye abantu bahunga ankatimini kandi bagahunga bari abantu bari mu butegetsi niko bavuga abona ko bahagaze neza ngo uyu ntaco yari guhunga no umuntu officier ho grade wo mu gisirikare cya gipolisi yakoreye izo renseignement zabo n'umuntu novuga ko abari kwisonga bumvize ngo umuntu yahora atwara FBI CIA yahunze akase buhungiro muri Qatar canke muri Yemen uvuga uti what's going on muri America urumva. So uyu mugabo rero baramwimubwo buhungiro peut-être je ne sais pas baramuforce aragaruka mu Burundi sinzi imisi yamaze ari libre bamuta mu gasho muri ako kipereza nyene hora ajanamo abandi bantu. Hello se kararyoshe cyane ntikajyoshe Bertin mon général kumva gute hiyo mu mpimba bo bakamuvanamwo sindi kumutama ku muvyimba ntanje mugabo I don't know
nta mpongera umuntu yishe abantu to be honest je umuntu yagiye akora ibibi iyo hashitse turi iwe nta mpamvu ndamugirira. Karma is a bitch. Ico ni ikintu bita karma mu bantu bemera ivyo vya karma. That's a karma, it's catching up with him. Karma rero yamufashe abaye muri ico polisi sinzi imisi hamaze avuyeho agiye mu mpimba, hanyuma none ubu ngo aragwaye baye transfer mu bitaro. Ivyo ankoro biyagoye gutohoza n'ibintu numva biriko bica kungurukana bumenyi, ariko birashoboka ko ngo yajanye mu bitaro kandi ngo yahawe isumu. Muzi isumu ico rimaze imisi rikora kuva mu 2000 kangahe muri ico gihugu c'u Burundi. Hasigaye hari magie noire, black magic, ikora ibara igahitana abantu b'ibikomangoma niko nobita. Ubu rero urumva ko agiye mu gasho, ahubwo agiye mu bitaro kubera agwaye, ariko benshi bavuga yuko ubuzima bwiwe buri in danger. Now aziriki officiellement ivyanditswe ndiko ndumva ivyo numva ngo yagirijwe gutuka ngo umukuru w'igihugu no gucafuza inzego n'abandi bantu bo mu nzego, vya bintu nyene bla 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 vy'i Burundi, umuntu wese cyavuze ngo aratukanye. Ariko unobavuga ko kameme bikomeye kubera we je ndi umusesanguzi ndashobora gutukana ntacyo bitwaye, nta n'amakuru mfise nosohora. Mugabo nk'umuntu yakoreye service de renseignement, umu officier haut grade wo mu gisirikare cy'u Burundi cyangwa mu polisi cy'u Burundi, akagenda kuri X cyangwa Twitter ngo ashiraho urubuga anonyme nyamba ngo bavuga ngo nimbwa itukura je no sais pas, ndeka kubesha ivyo ntavyo je nabonye kandi sinoshingire ntahe. Mugabo nivyo bamwagiriza mu madare film, nivyo bavuga ko yoba yagize urubuga account kuri X yitirira irindi zina, akaza aravuga amajambo yavuze ntayo nzi. Jewe gamvuga ngo yaratukanye, naye kuraba ico kintu yavuze ko kenshi na kenshi hari ibintu bita gutukana utatukanye. Yivuze aba bantu akabiramunaniye, uyu mu president igihugu kiramunaniye, ico sigitutsi. Yivuze uti igihugu kirakenye, ico sigitutsi. Abantu bakunze kuvuga ngo nenda kuvuga igihugu gikenye, igihugu gikenye none. Ubundi muganga ariko yita umunyabwenge ngo igihugu ngo kiri poorest. Give me the poorest. Ni ibintu vy'amadone biriho bizwi, scientifique je dirais, kubera barafise amakaraktere bafata mikindi. There has to be ni kujya ku ishuri abanyeshuri babapanga, wewe wabaye wa mbere wa kabiri wa gatatu wa kane wa gatanu gushika ku wanyuma. Uwanyuma ashaka kuduga akaba uwa kabiri bagoye, ariko ashaka kuduza gakeyi wa mbere ashaka gukoroka gatoyi, ivyo birashoboka. Mugabo ku munsi wa proclamation ayo mazina batonze, wewe uvuze turi wanyuma, uvuze uti je sindi wanyuma, cyokoze uwanyuma none yarinde umukurahe nawe roho ko yari wewe. Donc nico nashaka kuvuga, hari ibintu uvuga ukavuga ukuri kuhari, ntabwo ubutukanye uri kuravuga ukuri. Cyo kimwe nabivuga ngo wacafuje Burundi, ibundi buzi uko buri ntabwo bucafuje. Ibuvuze uti uyu muntu cyangwa ko atanga opinion, uyu muntu uyu mu diplomate nibateza kumwirukana kubera impamvu izi. Iyo ni opinion, ushobora kuba uri wrong, mugabo kubesha, kwihenda, kuba stupide. Hari n'ibintu bavuga kubera atabwenge bafise, ibintu bavuga ko atavyo bazi. Nabarabona amakomende menshi abantu bavuga ibintu batazi, nanje yagiye mvuga ibintu gasanga nibeshe. Ivyo ose kuvuga ko natukanye, navuze gusa ivyo ntazi, yabaye bêtise, c'est une bêtise, le monde est fait de bêtises, tout le monde commet des bêtises. Ni ibintu twese dukora, uvuga uti umuntu yakoze bêtise, mugabo so gutukana. Ndashaka kuvuga ngo Bertrand ntiyatukanye kubera Bertin, kubera wewe yari mu gipolisi cyo hejuru, kameme ivyavuga byose riri conséquent. Sico kimwe n'abantu bigenga nk'abamenyesha makuru cyangwa aba activiste, unumva ko kameme afise ikintu kinini yagirizwa. Mugabo kandi nkuko nabivuze, je ne veux pas être avocat du diable, ntabwo ngomba kuba devil's advocate. Uyu mugabo yakoze ibibi vyinshi, abantu benshi bo muri SNL bakora ibibi vyinshi. Iyo bibageze ko je mvuga nti ni awa karma yagushikiye, I'm sorry, numva ko menga nta kigongo mfise, nta mfise, ndazi afise peut-être famille nibiki. Mugabo bamenye ko nabo bantu bari kwarahohota nanye bafise famille, ico bagomba kumenya. Malheureusement
sinzi ko abandi bariko baramwigira ko kuri jewe novuga yuko bari bakwiye kwiga iyo ubonye uwundi muntu uriko uramuhohotera no kumenya ko nawe bishoboka kubera uko uriko urakereya iyo klima yo guhohotera uriko urakereya klima nk'iyo muri jengere burya n'intare nubwo bavuga ngo niyo mwami w'ijengere w'ishamba haragira igihe nawe nk'ibikoko bishobora guterateranya bikayica sinzi ko uzuraba National Geographic hari igihe igikoko kindi gishobora gukubita umugere intare ikagwa hasi ntabwo yama inesha ariko kenshi na kenshi ntuburi intare uburi nka nk'imfyisi yashobora kurya ibintu byinshi mu ishamba mugo nayo hashobora kugira igihe ibindi bikayirya ico abantu bagomba kukimenya ico bakakimenyera ikindi kandi ibi bintu byo gukokeza mu barundi basanzwe ni bamwice ni bamujye ni bagize gute umuntu wese akoze agakosa umenya ko nawe jo ari wozo ushitswe ko bazokwija bazokujya nuko wacira abandi ngo nawe bazogucira kuko niko wamenyereye niko wasavye ko igihugu gitwagwa nawe nivyagushika ko uzotabaza twica amatwi hanyuma kandi ico kimwe n'abari ku butware twaragiye turabona nk'irindwi abantu barahunze ivyabo barabinyaga babita amazina ubu biriko biraba abantu bakabangiriza ibintu bagahunga bagaca banyaga ivyabo nawe jo azoba ari ugezweho guhunga unyagwa ivyawe canke gufungwa unyagwa ivyawe ivyo vyose ukora nk'umutegetsi umenye yuko nawe uriko wiyimbira icobo sinzi ko kumbure iyi video iboneka kumenga nta mutima nanjye mfise ariko mu vy'ukuri ndabisubiramo umuntu w'umwicanye umuntu c'abandi bantu simvuze ngo aragapfa mugabo apfuye abakijije abandi batopfuye what can we say sawa mugira umunsi mwiza tuzosubira bye bye